She's a little tisamuga, that's not fair. Now mukuriye, please reka kumugaya. Vuga ko she can date a G like me. Kuko wana kona fisa mamani. So please reka nato to be free, yeah. Let us be alright. She's a little tisamuga, that's not fair. Now mukuriye, please reka kumugaya. Vuga ko she can date a G like me. Kuko wana kona fisa mamani. Hello guys, amakuru yanyu nizere ko mumeze neza cyane rwose. Ndaramukije mwese abakunzi b'Isanamu TV. Je nitwa Banda, nkaba ndi umuririmbyi w'umurundi. Sindirimbo zitatu kuri YouTube, urashobora kuba warambonye ahantu henshi, peut-être kuma motivation, yego nsanzwe ndi motivateur mugabo ubu nimaze cyane mu muziki, so ndi umusani byose ndi byose. Anyway, sindirimbo zitatu, ya mbere yitwa Please, ya kabiri yitwa Jaja, ya gatatu yitwa Swaga. Please ni histoire y'umuhungu yakundana n'umukobwa, mugabo umusaza w'ujya mukobwa ntiyashaka ko bakundana kubera ko nyamuhungu atamahera arafise. So yambwira ati please reka natwebwe tube free, reka natwebwe tuyidagadure dukundane, tiwa. Ntama Jaja ni histoire y'urukundo nyine, murabizi je ndi urukundo nyine ko mukunda, baronse umukunzi amukunda cyane mukundana. Hama Swaga ni indirimbo yerekeye ubuzima, genre umuntu yarameze ukuntu kera ubu yahindutse, abantu bakamwambira ko yahindutse, bagaca bashaka ko amera nk'abandi, acabwira ko asigaye abayeho mu Swaga kubera ko yahisemo kubaho nkawe, yahisemo kuba vrai, yaretse kubaho nk'abandi. Yeah, that's the story behind it. Vraiment ndabiyumvayitize cyane muri YouTube channel yanje, ije kurabiza indirimbo zitatu, video ni zibiri, ni ya Please, ni ya Swaga, hama Jaja very soon kwitiza. So yeah, that's Banda, man. So please reka nato to be free, yeah. Let us be alright. Urazi neza ko ari icyo gushaka. Ikintu abantu benshi batazi nuko je nabaye umuririmbyi avaye kumba motivateur. Ya nabaye umuririmbyi avant yuko mba umumotivateur. So nabaye umumotivateur igihe nahera umuziki. Et puis c'est comme si nani mfise ikintu nama ngwanira mu buzima hama ndagiheba cyane, ubumengo ndabaye lost. Urumva motivation ngira nico kintu cyasubije mu muziki, tiwa. So nahevye muziki nja muri motivation, ubonaho naribajije nti kubera iki nguma motiva abantu gukurikirana indoto zabo mugihe jeje nyene narahevye indoto ziwanje. So I think umuntu wa mbere nkwiye kumotiva ni jewe, tiwa. So nari motivé et puis narasubiye muziki. It's only me now, diffuser. So please reka nato to be free, yeah. I think kwa talent kuko hari amajambo je nshobora kuvuga na ukayavuga mugabo abantu ntibibe impact cyo kimwe. For example, urashobora kuba tubona ikintu cyo kimwe mugabo je ukuntu ndakivuga cyangwa wowe ukivuze bigatanduka. Sinzi nabivuga. Hari abantu tubafise amajambo yabo ashobora ku affect umuntu positivement cyangwa negativement. Urumva hari abantu amajambo yabo afise power. So nibaza ko uwo motivational speaker usanga ufise ngabirano yo kuvuga amajambo ashobora ku affect umuntu akamufasha. Yeah. Let us be alright. Urazi neza ko ari icyo gushaka. It's only me now, diffuser. Of course, narize lettres, navuga langue ni fondamentale. Nize lettres, lycée du lac. Niyo narangije, narize kuva 7e gushika première, narangije muri 2015. Maintenant kwiga muri Liban, nize muri Liban kuva 2015 jusqu'à 2020. Ya niga. Nize muri Liban kuva 2015 jusqu'à 2020, je gagne niga théologie. Ya on ndi nga. Veni kumuziki en fait. It's only me now, diffuser. So please reka nato to be free, yeah. Indirimbo yanje ya mbere nakoze c'était fou. Nari nkiri muto cyane, nari mfite imyaka 14. Nibuka ko wari wambwiye nje kuryama ndasimba clôture. À l'époque naba hariya bahita gute quartier industriel, amaja kuri Shanik, hama studio yari kuri Maybell Records mu Bwiza kujya kabiri.
imagine umpeti wa 14 ans vuye ku ishuri bambwira aje kuryama atasimba clôture tujya mu byiza à l'époque nabona umengo ni kurebe nabona umengo ni hafi bagenda nyene ndaduga hariya ndaririmba c'était fou nari histoire itanandaba ko yari histoire y'abantu babiri bakundana umujamari yampaye featuring urumva yumva nkoza ni n'umustar nanse kuvuga izina ryiwe gusa so yeah gusa it was nice numvise umengo ni rêve yanje bayerealize kuja muri studio. Sikiza habari nyingi kutoka kwa masela wananambia eti mimi nimechange sana. Banda na Davincii bahora ari group kera twarabana kera muri Asiatique twahuye Davincii arimba muri group naje ndirimba muri group tuba amaduhira ahantu arashima ukuntu ndirimba na nshima ukuntu aririmba cyo twitamo kwita deux team turirimba indirimbo I think zitatu twarimbanye indirimbo ya mbere twarimbanye ni alaya tuzosora kipe song alaya hama tuzosora please hama tuzosora n'indi to grip up izi ndirimbo twaririmbye yeah that's it hama jewe muri 2015 nja hanze ndagaruka ngaha na Davincii muri 2017 nawe nyene ncitse ngaha juste après 2 mois nja hanze n'undi turasubira guhura so turakorana mugabo si team kujya kwa kera turakorana indirimbo zanje nyinshi twakoranye ubu kujya kuntu twakoze muri Swaga Jean ndakora nkaenregistra amavoix ntamurungi hari yasigara producer arakora beat akamixinga kana mastering hari n'ibintu byinshi amfasha ama idea ibintu byinshi yandaramushimye cyane Davincii. I'm not doing anything to impress. I am just trying to enjoy myself. Umuntu yambwiye ko ubu motivational speaker ari umuhimirizi umuntu Jean ahimiriza abantu gukora ikintu yeah ahimiriza ingeso nziza yeah I guess that's it right n'umuhimirizi yeah mbayeho mwiswaga ngenda bahimirize nongere jenye ni motive na jewe tuba abantu bose bafite impano nawe urimo na jewe ndimo n'abandi bose bari koraba Isanamu TV ngira ndabwira yuko succès ya vrai ari kubaho ubeshije n'impano yawe kubaho ukoresha ikintu cyakutanye ngaha ku isi kuko umuntu wese yaje ngaha ku isi afise ikintu kimufasha gusurvivinga ino si turimo itoroshe so ico kintu kimufasha n'impano ni nawe raison yatumye aza ngaha ku isi rero naho woronka amahera ngana gute mu gihe utari kurakoresha impano yawe utokoma wumva umengo ari ikintu kibuze urumva cyo ikintu cyambere ngenda babwire ko ntibaze babwire ko hari ubuzima bwiza busumba ubuzima bwo kuba mu mpano yabo cyo ni cyambere. Icya kabiri nuko kugwanira indoto zawe bitoroshe bitoroshe na gato cyakunda kuvuga yuko yeah fight for dreams and stuff but you giyemo urabona ko bitoroshe parce que nta muntu umwe akwizera barumengo hari nakubwira ko uri umwana urumva nka je abantu bambwira ko kuba ndi mu muziki ari uwa adolescent tu vois ari bintu natanami bizoshikana kugwanira indoto zawe cyangwa gukoresha impano yawe ntibyoroshe et surtout mu bigo by'iwacu utari agaciro tu vois but kubona bitoroshe ntibituma biheba en fait la plupart des gens baheba kugwanira indoto zabo gukora ko bitoroshe ntibituma biheba ahubwo kubona bitoroshe bikwibutse ko ari yo nzira washatse urabona washatse inzira itoroshe en fait kuba warakurikirana indoto zawe ni bitoroshe nyine urumva plus bigora plus gote oh wow I'm in the right path ndi mu nzira yo hamica gatatu bawewe kiri kintu gikomeye cyane ku muntu afite impano hari abajournaliste benshi cyane gose mugabo wewe uri kurambaza ibibazo ngaha hari ikintu ufise wewe atawundi muntu azofaronse atari umuntu yigeze aronka atari umuntu azoza afise you know so ni wewe ni ikintu kiri muri wewe uri umuririmbyi uri umubasketteur uri umufootballeur uri umujournaliste uri umuki ufise impano uri umufotographe ni byiza kwigira ku bandi mugabo ntushake kuba abandi bawewe cyo kintu kizogufasha cyane yeah. Sikiza habari nyingi kutoka kwa masela wananambia eti mimi nimechange sana. I'm not doing anything to impress. I am just trying to enjoy myself. Mbayeho mwiswaga le
mwana wa mama, yelelelele, mwana wa mama, yelelelele, mwana wa mama, yelelelele, mwana wa mama, yeah.